Komera Imana yacu amashi menshi. Namebwe mwikomera amashi mwabaye abihanganye murabana natwe kuri mugoroba kadusuye dushimira Imana. Mashaka kuvyagira ibibanza vyanyu aho muri sinza gufata umwanya munini. Ngomba kuvuga amajambo make hanyuma turafata umwanya wo gusenga. Turacafise ibirori ntiturarangiza, murabonye ko hari nabo twababwiye ko twakira uyu munsi bataraheza kutwereka ivyo baduteguriye. Bababwiye ko uburyo bwo kwiyunguruza buteguwe ntimwihute, ariko nagomba tuvugane gatoyi amajambo make imbere yuko tubandana. Nashaka gusa gutanga insiguro y'igituma twahisemo gutegura iki giteramo. Igiteramo citwa Burundi Haguruka Ukayagane. Igiteramo kugira ngo gitegurwe byavuye ku mvo nyamukuru zitatu. Imvo ya mbere nuko kwari gushima Imana, twishimira umugisha Imana yaduhaye kuba turi muri kino gihugu ciza, Imana yahaye butunzi budasanzwe, ariko kumbure butaragera aho bukayangana nkuko bikwiriye. Yindi mpamvu ya kabiri, nibaza yuko benshi muri mwebwe mwarabikurikiye uva tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu twari turi mu gihe twatanguye ibihe vy'imyamamazo mu gutegura amatora mu mwaka wa 2025 azoba itariki 5 mu ndwiza. Nkaba ndumwe mubemerewe gushobora kwitoza mu kibanza cy'abashinga amateka. Rero kuva ico gihe twatanguye igikorwa kitoroshe. Twatanguye igikorwa cy'ugenda hirya no hino mu ntara yose, murazi ko isigaye ari niniya. Ndasezerana rero navuga ngo Mana, niba dushoboza gutangura neza tugaheza neza ico gikorwa, ico ndagusezeraniye ni kimwe: tuzogaruka tugushimire, tuguhimbaze, tutubwire ngo wabikoze gukura umwizigirwa. Ejo umugoroba hariya mu Gatumba niyo twarangirije ibikorwa twari turimo kuva itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri ico gihe kijanye n'ibijanye n'ibyo myamamazo. Naho igihe kitarahera ibikorwa biracariho bindi, ariko ivyo kubikora ku mugaragaro twarabirangije ejo isaha 12 ku Gatumba. Nkuko rero twabisezerana, ndavuga ngo Mana, inyuma yaho reka dufate umwana tugushimire ukuri Imana itazi kubesha kandi kuri Imana y'umwizigirwa. Ica gatatu catume dutegura uyu mwana nuko dukoraniye hamwe nk'abizera kugira ngo dusengere kino gihugu, dusengere ibihe turimo, dusengere n'ibyo tugiye kubona imbere, kugira ngo Imana idushoboze tube mu bihe vyiza, ibihe vy'amahoro, ibihe vy'umutekano, ibihe vy'umunezero, ibihe vyo kuranirwa mu buryo bwose. Izo nizo mpamvu zitatu rero zatumye twiyumvira gutegura kino gikorane canke kino giteramo, ariko kandi dushira imbere ingabire n'ingabirana Imana yagiraha cane cane ugwaruka rwa kino gihugu. Reka rero turabe mu majambo make izo mvo zitatu ico zisigura. Imbere yuko dutangura ku mvo ya mbere, nagomba tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 60 turera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Mu gitabo ca Yesaya mu gice ca 60 umurongo wa mbere havuga ngo haguruka ukayangane, uko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Uko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza kugukayangana kwawe. Unamura amaso yawe weraguze urabe, bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe. Abahungu bawe nabazoza baturutse kure, n'abakobwa bawe bazoza bateruwe mu kwaha. Ngo niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka, umutima wawe ukadidagizwa.
n'umunezero ukaguka, ngo kuko ibidandazwa by'ibitayega bica mu kiyaga bizogaruka iwawe, ngo n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako. Amen. Ari amajambo mfise mu mutima wanje kuva igihe kitari gito. Imana yavuganye nanje. Murazi ko aya majambo n'amajambo yabwirwa ubwoko bwa Israeli mu gihe bari bavuye, mu gihe bari babaye kure y'Imana, maze mu gice ca 59 Imana irababwira ngo ugutwi kwanje ntigupfuye uko nagiye kumva, ngo n'ukuboko kwanje nikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, ngo ariko nibigabitanyo vyanyu n'ivyaha vyanyu byababujije kubona munyonga hanje canke kubona agakiza kanje. Mandi majambo Imana ihamagarira ubwoko bwa Israeli irababwira ngo hari ivyaha mwagendeyemwo, hari ivyo mwakoze bitari vyiza, nimwihane, nimwatunganye ubuzima bwanyu, nanje ndafite ivyo ndabasezeraniye. Aha rero mu gice ca 60 Imana itanguye kubaha igicapo c'ibizokoreka igihe cyose bamaze kwihana bagatunganya ubuzima bwabo. Ikivuga ibigiye kuba kugira ngo bashumbushwe ivyo bari baratakaje canke basubize mu kibanza bari baratakaje ngo kutumvira no kubaho ubuzima budahesha Imana icubahiro. Aya majambo yaje ku buzima bwanje ariko nimvira kino gihugu, igihugu Imana yaduhaye kuvukiramo, Imana yaduhaye kubamwo, igihugu nakuze mbona ibintu byinshi bivugwa mu gice ca 59 ari byo tubamwo ku munsi ku munsi. Mu gice ca 59 aravuga neza, numva ntaho ntari nahateguye reka ndahasome kuko hari abantu batabizi bashobora kutabitahura neza. Umurongo wa mbere mu gice ca 59 avuga ngo ukuboko kuhoraho nikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntigupfuye ngo kunanirwe kumva, ariko ibigabitanyo vyanyu iyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva. Kuko amaboko yanyu yandujwe n'amaraso, n'intoke zanyu zandujwe n'ibigabitanyo, iminwa yanyu yamuvuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi mu ntamatama. Nta witwararika uwundi mu buryo buroranye, nta n'uburana ivy'ukuri, ngo bizigira ibitagira ikimazi, ngo bakavuga ibinyoma, basama inda z'ukugira nabi, bakavyara ibigabitanyo, baberagura amagi y'imvuvyi, ngo bajisha butangurirwa, uriye amagi yabo agapfa, wamena irigi hagaturika mw'imwamba. Aha mu bana ya mugasoma kino gice, iriko yeko ndagisoma gisa n'ivyo nakuze mbona. Kuva ndi muto nakuriye mu gihugu aho mbona abantu bankana. Je nakuriye ruguru, navukiye ahantu kure gato mu ntara ya Muyinga muri komine Gasoro. Kuva nciye ubwenge nzibambarira ngo wirinde iki na kiri, wirinde ntucana. Ndazi byuka mu gitondo bavuga ngo baduteze mu nzira, hariho ibintu abarozi bashize. Nakuze numva ibintu ngo abantu ngo baje bimvise mijoro ngo nabantu bariko barakira. Nakuze mbona abantu baba mu ngeso mbi, nkavyumva nkabibona. Mu nyuma ngeze kugera ku rugezo rwo gutahura ibintu byinshi, ntangura kumva ibintu by'amacakubiri, ntangura kumva abantu bankana udasiguritse ico bariko barapfa. Inyuma yaho ndabona ingaruka mbi yavyo, mbona aya maraso tubonye ngaha, abantu bakicana, abantu bakankana, abantu bakagiranira nabi. Hanyuma imivumo igadukurikira, abantu bagakena, abantu bakamu mu bintu biteye ubwoba, bibaza ati gute dushobora gushikaho tubaho ubuzima nk'ubu turiko turabamo. Ariko rero ugiye gusoma ijambo ry'Imana ukabona ngo Imana yabwiye Abayisiraheli, yarababwiye ati si umugambi mwiza ndabafitiye, siko nanifuza ko mubaho, ariko nimwihane, muve aho hantu, muve muri izo ngeso, muve muri ivyo vyiyumviro, muve muri ivyo bikorwa, maze mubone nanje umugambi mwiza ndabafitiye
ushika ku buzima bwawe. Uyu munsi kinezereye mu gufata uyu mwanya kugira ngo dushobore gushima Imana. Ndashaka gushima Imana ukarya Imana yampaye muri iyi minsi kugendera mu ntara ya Bujumbura yagutse nkaja hirya no hino, nkagenda gushika hariya ruguru imugina, nkagenda nkaja ahantu inyabiraba, nkaja mwijenda, nkaja Gitaza. Ndashimiye ko abantu bava muri ibyo bice benshi muri ngaha. Nabonye abantu bavuye ibubanza, nabonye abantu bavuye mu Gitaza bari ngaha, nabonye abantu bavuye mu mico itandukanye igize intara ya Bujumbura twabanye muri bino bihe. Ariko no mu munezero wo kubona uri kurakora icyo gikorwa havutsemo n'umubabaro mu kubona ingene abantu bashobora kubaho barushe bakenye, ukabaza abantu bashobora gufungura 3 ku munsi, mu bantu 2,000 imbere yawe hakabura n'abantu 200, abantu bashobora gufungura 2 ku munsi ukabura n'abantu bashikana 100. Kandi ingene hari ibintu byinshi by'ubukene no kubabara biza bikurikira ibigabitanyo byo twabaye muri kahise byagiye byononera kino gihugu. Ariko rero hamwe n'ivyo haza kandi ibyizigiro n'umunezero. Twabaye mu gihe abo twari turi kumwe muri urugendo twari tumaze iminsi gushikeje ku mugoroba, mwarabonye ko tugirega ahantu bikanka ko tugarukira gusa kuvuga ku bijyanye n'imigambi n'ibyo tugiye gukora no gusaba abantu ngo batwizere. Ariko ko twagira ahantu batutsi ntacyo twoshobora kuvuga ko twakoze igihe abantu tubabwira ubutumwa bwiza bw'agakiza, igihe twova ngaha badafashe ingingo yo kwihana no kwizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mu rugendo twagenze kuva mu ntango gushikeje ku mugoroba harya mu gatumba, ndashima Imana yuko naho tutabiharuye neza abantu bagereranye bashika hafi barenga 900 bakiriye Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ico gisuma ibindi byose tuba turiko turakora. Kumbura n'abatakiriye Yesu ariko baratahuye yuko hari ibintu bikwiye gukorwa kugira ngo ubuzima bwacu butungane, maze dushobore kubona kino gihugu kiba igihugu ciza, igihugu kiranye, igihugu abantu baroraniwe mu buryo bwose. Muri igice cya 60 haza ijambo ry'ivyizigiro. Ijambo ritubwira ngo igihe kirageze cyuko duhaguruka. Igihe kirageze ko duhaguruka kugira ngo dukayangane. Ndi hariya muri biriya bice by'amajaruguru mu gice mu Cibitoke, ndahazi ko ari ahantu havuzwe ko ari ahantu hari inzahabu nyinshi. Nakuriye ahantu hafi y'ahantu itukiyamara amagambo hari inzahabu nyinshi. Ari igihe cyose inzahabu iri mu butaka abantu barayikinana, abantu barayibona ariko ntacyo ishobora kubamarira, ariko iza kugira agaciro, ariko yakuye mu ivu igashobora gucishwa mu muriro, igakurwamo imicafu yose, maze ikambarwa n'abahambaye n'abakomeye, igakayangana. Icyo nicyo gicapo cyaho turi mu Burundi, aho ubutunzi bwinshi budasanzwe Imana yahaye kino gihugu busa n'ukinyegejwe ahantu mu butaka, bugisa n'uko umengo buri munsi y'ivyondo bufise agaciro ariko ntaco ariko aramara. Natwe dufise ingabire, mwabonye abantu bazi gutaha, mwabonye umuco mwiza dufise muri kino gihugu, murazi ibisabwa kugira ngo dushobore kwimbura kuva mu Kirundo gushika Imakamba ibikwiye kugira ngo turonke ibyo dusigaza dushobore gutwara no ngaho hanze, abantu bashobore kubigura, maze dushobore kuronka n'uburyo bwo kuronka ibyo tutashobora kwironsa ngaha muri kino gihugu. Kubera iki abantu batagifungura bataragira aho bashobora gufungura bikwiye? Kubera iki abantu mangana 89% badashobora kuryama ahantu hameze neza, badashobora kugira access ku matara, bashobore kuronka amazi, bashobore kubaho muri ryanzu mwe mubamwo, bashobore kurindirwa na bisi uko ibarindire kuri uyu mugoroba? Kubera iki? Rero ni gihe cyuko duhaguruka tugakayangana nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngaha. Ana amasezerano akomeye atuma ntashobora kuva muri kino gihugu ndindiriye kubona ibintu Imana yasezeranye bishika. Wahaguruka mukaranganye kuko umuco ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Umuco uzokiza kino gihugu, umuco uzotuma ingabire Imana yashyize muri n'ubutunzi yaduhaye bija habona, si umuco uva kuri twebwe, si umuco uva ku bantu bakomeye,
ni umuco uva ku Mana, uva ku kwimenya, uva ku kwitondera ijambo ryayo, umuco uva mu kubaha Imana no mu kwihesha icubahiro. Nico gituma itara dufise rishoza kumurika ni itara ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Uko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanye uzotwikira amahanga, ngo ariko uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Ane masezerano dufise ashobora gutuma bwa buzima uri kuracamo, je ndiko dacamo, turiko turacamo nk'igihugu, aho ushobora kuvuga uti hari hano tutarashika mu byo twifuza. Ego niko indongozi ziragerageza gukora ibyo zishoboye, ariko hari hano tutarashobora gushika. Rero ngo umuco w'uhoraho ni uzoturasira, maze tukabona ibiriko birahinduka, ubuzima bwacu bugatangura gukayangana, bwa butunzi n'ingabire Imana yashize muri twebwe bugatangura kuja ahabona. Ico gihe nitwaba muri uwo mutima wo kwihana no guca bugufi no kurondera mu nyonga h'Imana no kugororokera Imana no kugendera mu kuri kw'iki jambo ry'Imana rivuga ngo amahanga azoza, ngo azoza ku muco uri kurakayangana atari umuco wacu. Mwibuke uyu muco tuko turavuga ni umuco w'ikirore, miroir iri kuri refleta une gloire qui n'est pas la sienne. Nuva mu yandi majambo umuco uva ku Mana uje ugasanga aho abantu biteguye gukayangana, ugasubira ukaka kugira tuvuga ngo ukwezi kuraka kandi kutaka, kwatswa n'izuba riri kumurikira, hanyuma twe tukabona ko ratumurikiye natwe. Ngo namwe rero Barundi kazi, namwe ngo muzogera igihe mukayangane gushikaho amahanga aza ku muco atari umuco wacu vy'ukuri, ariko umuco wavuye ku Mana yakirije ubuzima bwacu, maze uwo muco ugashobora kumurikira amahanga. Ibyo nivyo vyizigiro dufise. Suko tu abantu bibaza ngo turi abantu badasanzwe, nuko dutahura que nous sommes là pour refléter. Ariko icyo tuzigaragaza ni c'Imana igomba kuduha n'ikigomba kutugira, ngo amahanga azoza. Ngo n'abami bazoza kukweyangana kwawe, abahambaye niturinda kubahamagara, zorinda kubakomera amashi, bazoza bavuga bati vyagenze gute ko mwebwe mwasa nukume ngo nta vyizigiro, ejo atakintu na kimwe twari twibeza ko muzofa muvuyemo. Gute munezerewe, gute muroraniwe, gute biriko birakoreka mu buryo bw'itangaza mu kanya gatoya. Amahanga azoza, azoza n'abakomeye bazoza, batazanywe no kuza gutora inyishu y'ibibazo dufise n'ingene twanganye n'ingene twicanye, batatuzanye gusa nk'uko baza kubikora mu manegociation n'ibindi, ariko ko baje babonye inyishu z'ibibazo byabo bivuye muri twebwe. Gunamura amaso yawe, ngo weraguze urabe, ngo bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe, ngo abahungu bawe bazoza baturutse kure, ngo n'abakobwa bawe bazoza bateruye ku kwaha. Iyi ni indoto y'umutima wanje. Murazi ko ngenda amahanga mu bice bitandukanye vy'isi. Iyo ndiko ndagenda nkasanga Abarundi, nigeze kuba nagiye mwami myaka yahera mu ahantu muri Tanzania, ngenda kubonana n'Abarundi bahungiye muri Tanzania. Ndabibaza mbega abantu kumengo barasumba ahubwo n'abasigaye mu Burundi, kubera ko abantu bashobora kuba ngaha. Ndibuka umuhungu umwe yarahagurutse arambaza ambwira ngo ndagusavye uzontware muri ico gihugu numva abavyeyi banje bakomotsemo. Avuga ati kuva mvuka sindigera ndahahonyora. Ego biraryoshe uri kuragenda ukaja mu bihugu nka Canada, ugasanga Abarundi baruzuye, ugasanga uragiye hirya no hino, ariko siko vyari bikwiye kumera. Hari isezerano ritubwira ngaha ngo nitwahaguruka tugakayangana ubwiza bw'Imana, ngo bariya bagiye, bariya bahungiye muri bihugu bidukikuje, bariya bagiye kure, ngo bazogaruka baje bafise ubwenge n'ingabirane Imana yabahaye n'ivyo bigiye aho baje babizane, kugira ngo dushire inguvu hamwe twubaka igihugu ciza kiryoshe cyo kubamo. Iri ryo sezerano dufise, ryo sezerano rijanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Rero bizova kugukayangana kwawe nanje, bizova mu kugaragaza ivy'Imana yasezeranye. Ngo niho uzoraba mu maso hawe hakakeyuka, umutima ukadidagizwa, ngo n'umunezero ukaguka, ngo kwibidandazwa vy'ibitayega bica mu kiyaga bizogaruka iwawe, n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako. Haleluya. Bera tunabwiza ukuri. Ejo bundi narabibabwiye kumbe amazi imisi negeze kwibwira, naragiye mu gihugu ca Singapore. Turafata umwanya turasubira turagenda hirya no hino ndaraba aho gahugu. Agahugu kagizwe n'igisagara kimwe.
kabamwe abantu bake cyane kumbure basungwa n'intara imwe y'u Burundi. Mu myaka 60 iheze, mu myaka 70, myaka 50 iheze, myaka 74 niho bikukiye. Muri iyo myaka guhera inyuma yaho, abo bantu uyu munsi isi yose iragenda kugenda kubarondera. Ubutunzi buragenda bugaca mu biyaga, abantu baragenda bakaza kuza kurukira aho hantu. Mugabo mu myaka 60 iheze mari inyuma yaho Burundi bugeze uyu munsi, ariko abantu barabo barikangura, batangura kumenya ko ari Imana ubutunzi yabahaye, batangura kubukoresha, barakayangana n'ubwo butunzi Imana yabahaye. Uyu munsi isi n'amahanga muramaze kuvyumva, ikivugo cyabo kiri mu vya mbere kwisi, bikomeye kwisi. Ikibuga c'indege mu bihugu byose maze kujamo, nico kibuga c'indege ca mbere maze kubona ciza gusubiza maze kujamo, haba ivyo muri Amerika n'ahandi. Ariko ico gihugu mu myaka 50 iheze bani nyuma yaho Burundi bugeze, mugo umunsi umwe barikangura, barahaguruka, barakayangana, baremenya ko bafise ingabire n'ingabirano, ubutunzi bwo mu mahanga buraza. Uyu munsi ubona amato akomeye manini agenda azana ubutunzi muri ico gihugu, bazana ibidandazwa, batwara ibintu, kibaza ati mbega aba bantu bimbura iki isuvyo twokwimbura iwacu. Ariko vyavuye kuko umunsi umwe batahuye yuko hageze yuko bikangura bagakayangana. Natwe rero iki giteramo si igiteramo gusa cyo kugira ngo tunezererwe abari n'imvyi n'abazi kuvuza ingoma n'abazi gutamba, no kugira ngo tuvuge ngo harageze yuko duhaguruka tugakayangana, ubutunzi bw'ivy'Imana yashyize muri twebwe bukaja ahagaragara, ingabire n'ingabirano ivy'Imana yahaye kino gihugu bikaja ahagaragara. Ngo unamura amaso yawe urabe ngo bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe, abahungu bawe bazoza baturutse kure, n'abakobwa bazoza bateruwe mu kwaha, niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka, umutima wawe ukadidagizwa, umunezero ukaguka, uko ibidandazwa vy'ibitayega bica mu kiyaga bizokugarukako, ibizogaruka iwawe, n'ubutunzi bw'amahanga buzokuzako, isinzi y'ingamiya naho tureka tukagarukira ngaho. Ijambo rya mbere nagomba kubabwira kuri uyu mugoroba ryatumye dutegura kino giteramo, twaragira ngo ndababwire yuko dufise ivyizigiro, kandi ivyo vyizigiro ni wewe. Ivyo vyizigiro ni ubuzima bwawe, ni umutima wawe hinduka, ni ubugingo bwawe buhinduka, ni inyifato yawe n'ivyo ukora bihinduka, bigatuma kino gihugu gikayangana, maze gigashobora gutuma amahanga akizako. Nagomba rero kubabwira ngo kuri iyo ngingo ya mbere, kino giteramo kizoba kimwe mu biteramo bizoza gushingira intahe aya majambo turiko turavuga. Ndifuza yuko Imana idushoboje uko umwaka utaha tugira igiteramo ca Haguruka Burundi Haguruka Ukayagane, kizozamwo abavuye hirya no hino, tugakoranira hamwe, tugashima Imana, tugenda inyuma, twisubira inyuma, tukibaza tuti mbega umwaka uheze byagenze gute. Abagenzi n'inshuti bavuye hirya no hino bakazoza, tugashira hamwe inguvu, tuganezerwa, tugashima Imana kugira neza kwayo. Ijambo rya kabiri nyarutsa no gushima. No gushima ingene Imana yadushoboje muri urugendo rw'iyi minsi twari tumaze. Ntivyari vyoroshe, vyasaba uburyo bwinshi, vyasaba inkomezi nyinshi, vyasaba kwitanga kwinshi, ariko hamwe namwe n'ubuntu bw'Imana Imana yatugiriye twarabishoboye, kandi duheza amahoro, byose atakintu na kimwe kitabaye ko twifuza. Nashaka gushimira Imana Data se umwami wacu Yesu Kristo, yo yadushoboje kugira umutima no gukora igikorwa iragahezagirwa. Mumfashe tuyikomera amashi menshi cyane gose. Tubereye mwizigwa iraturinda amajana amazi. Nashaka gushimira mu buryo bwiharije umuryango wanje. Muri rusangi noshimira umufasha wanje n'abana, ariko mu buryo bwiharije nashaka gushimira madamu wanje Kanyenyeri Mariam. Niyo wenyine afise ububasha ubwa mbere imbere y'abandi bose kumbwira yuko ico ngira nkore atacemeye nkagiheba imbere ko mbaza n'uyundi. Namushimiye ko yashigikiye,
amushimiye ko yantahuwe. Abatugendana dukorana murabizi nkora akazi katoroshe, nkora ibikorwa byinshi bisaba ingendo. Itariki 13 nitwatanguye ibikorwa ngo twabiteguye, nariko nje ahantu hagoye kuja. Nari ngiye ahantu hitwa muri Sierra Leone, bwari ubwa mbere ngiyeyo, ngiye kwigisha ca mu ngendo ahantu hatoroshe, Ethiopia, Ghana, Burkina Faso, kugira ngo shobore gushika aho hantu. Abandi batanguye ibihe by'imyamamazo, ariko ndarindira kugira ngo nkore ico gikorwa. Rero uburyo turonka butoroshe. Hari abantu bumva bavyuka mu gitondo bakabona twe turakora ibikorwa kubw'umutima dufise kubwa kino gihugu, bakibaza ko dufise byo gusesagura, canke bakibaza ko ari ibintu twahawe n'umuntu wari we wese. Niyo wabona hari umuntu n'umwe ahagurutse kumusaba ngo ni jewe natanze uburyo kugira ngo Dieudonné agenda haguruke akore kijya gikorwa ariko arakora, akaza avuga izina ryiwe, muzomumbari. Ubu n'uburyo buva mu migwi ibiri y'abantu twakoresheje kuva mu ntango gushika kuri uyu munota. Ubwa mbere nivyo twaziganiye nk'umuryango, twari gushobora kubikoresha ibindi, twari gushobora kwitwararika ibijyanye n'ubugingo bwacu, ariko turavugana tuti reka duhagarike ibyifuzo byacu, dushire umwitwarariko kubona dushobora kuba imbuto ishobora kuba ivyizigiro vyakazoza kurunganwe rushasha rwa kino gihugu. Nashaka no gushimira madamu wanje kuyavyanga ntitwari gushobora kubikora. Umugwi wa kabiri n'abagenzi benshi muri ngaho, abandi kumbure nti muri ngaho, mwahagurutse muravuga muti turahagararana nawe, turagushigikira. Bamwe murampa uburyo mu buryo bw'amafaranga, abandi murampa ibikoresho, abandi muravuga muti turahagurukana tujane ataco tugusavye kugira ngo dukore kino gikorwa. Nashaka gushimira umuntu wese yihagararanye nanje, ubwa mbere mu masengesho, ubwa kabiri mu kwemera gushigikira mu buryo bufadika, ubwa gatatu kuba umuntu avuga ati ndafata risk, ndi kumwe na turajanye muri kino gikorwa, mumfashe. Abo bantu tubakomera amashi cyane gose. Abaraye kwijoro basenga bakesha bitanga, ko bazi ko kino kintu ariko ndagikora ku bw'izina ry'iwanje, kandi bazi ko ariko ndagikora ku bw'izina ry'umuryango canke igikorwa gusa sanzwe nkora. Mu buryo bwiharije nashaka gushimira benshi muri mwebwe, cyane cyane abakiri bato, mwitanze murafata risk mu gihugu bitoroshe, aho ushobora kuzira ivyo wiyumvira gusa, muremera murahaguruka murirukankana nanje muragenda hirya no hino. Nashaka ndabashimira. Sinzi ko ngaha hagati yacu ari abantu twarajanye muri izo ngendo zose twagize muri izo ntara. Nimwe muri hano muve hasi ndabe, hari abantu bahagurutse barirukanka hirya no hino, abajene bahari, abakuze, abandi bavuye hirya no hino, twirukankanye mu miduga, n'abari muvuye kure, ndabona abavuye imuhuta muve hasi, abavuye ibubanza muve hasi, abo twagiye turikana muri iyo migwi yose tubakomera amasha. Baba bafasha amarisiki, bafashe bamwe bariko barahura n'uyu munsi n'ibibazo kubera ivyo engagement mwafashe. Imana ibahezagire, murashobora kuvyagira, mwabaye abahizi, mwafashe mwitanze mu buryo budasanzwe. N'abandi rero twakoranye ngaha mu bikorwa ku munsi. Iryo jambo rya kabiri rero kwagira ngo shimire abantu bose mwitanze muri bino bikorwa. Ubutame bwanyu subwo busa, ko muzi ko mutabikorera umuntu ariko mwabikorera Imana, kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Nashaka muri mutima gushima, shimire cyane abantu bose badutahura kandi bagushigikira, utahura yuko tutataye umurongo w'igikorwa c'Imana. Nashaka gushimira umuvyeyi w'igikorwa c'Imana, Bishop Esron Rutayisire, mungere wa Bombeje, mumfashe tumukomera amashi cyane. Ari mu bantu nubaha, mhanuza, ntashobora gukora ikintu atambwiye ati n'amahoro. N'abamufasha kuzimana bari hano, Imana iguhezagire kubona n'uyu mwanya muri ngaha, ndazi ko mutari mworohewe, ariko mugahitamo guhagarara natwe, n'umugisha n'iteka, uko tutabafise byo tugora. Hari abantu bibaza ko guhaguruka tugakora igikorwa nk'iki twagiyemwo ari uguta umurongo w'umuhamagaro. Nta murongo w'umuhamagaro twataha,
ariko bifatanijwe n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ndashimiye abandi bagenzi, abungere barongoye amashengero bari ngaho, abo twagiye dukorana ibikorwa, abavuye hafi abavuye kure, mwemeye kuza kubana natwe kuri mugoroba kugira ngo dushimire Imana hamwe. Abakozi bose babaye hafi yacu, abaduteye intege kuva kera. Nabonye abantu banzikera nkiri mwana muto, nkiri muto nirukanka mwibarabara ndondera amafaranga 10,000 byo kugarira abana mwibarabara, ntazi yo ndayakura. Bari hano gushinga intayo yuko Imana isezerana ari Imana itazi kubesha. Abo bantu bose babandanye bahagarara natwe badushigikira kugira ngo dukore bino bikorwa, ndabasabe ishengere mufashe tubakomera amashi bose. Nashaka kurangiza, nasanze narandiriye, nashaka ko tudatwara umwanya muri ko turacasigaje ibikorwa byo kunezerwa. Ndababwira kandi yuko by'ukuri hariho ivyizigiro kuri kino gihugu. Hari ibintu bikuru bikuru tugiye kwitwararika. Ibyo twavuganye abo twari turi kumwe. Biko tugira ngo mwitwarariko yuko ubuzima bwa kiremwa muntu muri kino gihugu buroranirwa, uwari wese agatera imbere agashobora kubaho neza uko Imana yabiteguye. Rero nateguye byinshi novuga, ariko kubera umutima wo gushima ari wari mukuru, ariyo ntumbero ya mbere yatumye dutegura kino gikorane. Ivyo bindi no bibangira ko gatoya. Tuzoronka ikindi gihe cyo guteramana, cyo kunezerwa, cyo gushima kugira neza kw'Imana yacu. Ndashaka ko ntorangiza amajambo. Ndashimiye kandi uburyo bwiharije indongozi z'igihugu, abantu bose batworohereje kugira ngo ibikorwa bigende neza, abashinzwe intwaro, kugira ngo abashinzwe umutekano, kugira ngo ibikorwa byose twakoze bitangure mu mutekano, birangire mu mahoro, kandi atanu muri twebwe agize ikibazo n'abagerageje kugira utuntu tumwe tutari twiza baradufasha, birava mu nzira. Nabo nyene nagomba dufashe tubakomera amashi abashinzwe intwaro bakoze ibisabwa byose. Rero ndarangije. Uyu munsi twari gushima gusa, twari kwigina Imana, twari kwishimira kugira neza kwayo. Ndabasubira kubabwira ngo iri sezerano kuri kino gihugu, isezerano rizoshika, isezerano twiteze kubona rishika. Ariko kugira ngo rishike bisaba ko dusenga. Nicyo gituma nagomba ngo dufate iminota mikeya. Ndabasaba nimwihute, bacafise abashitsi baduteramisha gatora. Ariko nashaka imbere ko ndangiza iri jambo dusengere kino gihugu, dusengere ivyizigiro dufise kuri kino gihugu, dusengere indongozi za kino gihugu, dusengere ibihe vy'amatora. Murazi mu bihe nk'ibi habari imitima myinshi ihagaze, kuko hari ibintu byinshi bihinduka mu bijanye n'ivy'uburongozi. Hari igihe dusanga rero ico gihe abantu batanguye gukora ibitari vyiza, batanguye guhagarika imitima, ugasanga hatanguye kuba n'inyifato zitari nziza, ko vyagiye biraba mu myaka yose muri kahise. Ariko tufise ububasha bwo gushobora guhagarika ububasha bwose bw'umwijima, kugira ngo ntibukore igikorwa ico ari cyo cyose coshobora kononera ibihe vyiza tugiye kwinjiramo, mu bihe tugiye kujamwo mu bihe vy'amatora. Ego niko ndi mu bahiganwa, ariko singomba ko umutima wanyu gusa ari kwiyumvira gusengera jewe gusa, canke gusengera intsinzi gusa, naho ari ikintu kimwe mu bintu twifuza. Ariko igihambaye nagomba dusengera abantu bose ari mu guhigana, dusengera abantu bose bariko bifuriza neza kino gihugu, kugira ngo umuntu wese ariko akoreshwa ibintu byotuma dusubira inyuma ntagire ahaca, ntihagire ahamenera, kubwo ubushobozi bw'Imana buzaba bwagaragaye muri kino gihe.